Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye hatandukanye. Hanyuma TikTok ni social media cyangwa se ni platform, murabizi abantu benshi bayikoresha mu gushaka ibintu bitandukanye, ariko bakibagira yuko TikTok ari urubuga nanone ruriha kandi ruriha amafaranga menshi kurusha Facebook, kurusha na YouTube. TikTok ushobora kuyimonetiza mu gihe uri muri eligible country, nanone bijya bintu ushirako ziriya video zawe bajya abantu baziraba ugatangura kubabyaza umusaruro ukinjiza amayero guys. So biragusaba kuba ufise aba followers 10,000, bikagusaba nanone kuba ufise ico bita watch time iminota 100,000, hanyuma bikaca bigusaba kuba uri muri eligible country. None ivyo bintu babikwiza gute? Dufise TikTok ifise aba followers 2 bonyene, none gute 10,000 twobikwiza gute? So it's not easy. Nta gutakaza umwanya wawe wirigura following abantu batari bo following back. In this video I'm going to show you how to get more TikTok followers freely. Stay until the end of this video for not missing this good opportunity. Ngiye kukwereka ingene ushobora kwironkera aba followers 10,000 mu mwanya mutoyi cyane, ata amafaranga ukoresheje, ata kintu na kimwe ushizemo c'imitahe, mu kunkurikirana gusa kuva ku ntango gushika ku mpera y'ino video. Ikintu cya mwenda gusaba kugira ngo bikunde, banza kubite subscribe hano ko hejuru kuri iki jambo cy'agahama, hanyuma ucuma like, wandike no muri commentaire ikindi kigo wifuza ko tugukorera. Reka ndabaha imisegonda 10 mwese yo kumpa subscribe, mumpe like kuri ino video, mwandike no muri commentaire, hanyuma ndaje ndabereka ingene ushobora kuronka aba followers benshi cyane kuri TikTok mu kanya gatoyi cyane ku buntu ata amafaranga ukoresheje. So ndizera ko mwamaze gukora subscribe. So reka twigire rero muri application yacu ya Play Store, ndabereke application iza kudufasha ivyo bintu byose. Baza kuza hano urondera ibintu n'abantu wandike ijambo Tikio followers, like and views, ica yiza nayo nyene ucukora ngaha. Murabona batuzaniye zibiri. Okay, hariho Tikio iyo hejuru na Tikio iyo hepfo. Reka turabe ni yihe yateresharijwe n'abantu benshi. Nababwiye ingene umenya neza application ugomba gutora. Aha tuza guca dutora ya kabiri, Tikio followers, likes and views. Iyi hamaca dushanda kuri install. Tuce turinda nanone installation kwirangira, hanyuma ndabereke etape zose ko zigenda zikurikirana. Okay, installation iraheze, cha tukora open, turayugura tuyinjiremo nkuko, hanyuma tuzagura login with Google. Cha tukora login with Google nyine kugira ntibyuga biratugora, cha dukoresha ijya Google nyine dusanzwe twakoresheje. Nibyo ngiye kubereka. Turabe Google iriko ijya TikTok tugiriye. Nka tubandanye. So guys, kino kigo mugikurikirane neza, birakora 100%, nta bubeshi burimo, birakora 100%. So ikintu rero tugomba dukore, tugomba turondere ama coins ngane tugomba turondere, hama turaza kuza ngaha du following uyu muntu nkuko, dukole follow like this. I'm gonna show you, hanyuma cyo dukora follow ngaha. Murabona tukoze follow, hari akantu kazunguruka aha, turarindira gahere, gaheze cyo dukora retour. Uyu ni sheri wanje mbisubi dukora retour. Baca batuzanira rindira. Okay, murabona turose coins 5, cyo tusubira ngaha kandi do following undi batuzaniye wa kabiri, bica byugurukira ngaha cyo dukora follow. Yes, mwabonye ko nari aba followers 2 hariya kuri TikTok, muraza kubyibonera. Cyo tusubira kandi dukore retour, turindire ko binwana ya turabandanya nanone ndabibereka. Mugumane nanje gushika imira video ndabereke mpaka ingene okwiza aba followers byoroshe mu kanya gato cyane. Neza ko etape mwabonye, umva baza barakuzana umuntu mumwe ucigira follow and get 5 coin. Donc uwo followinze nkuko ucuza ukagira follow, hanyuma ukacukubita retour, avyumva bashaguha ama coins 5. Maze kuraba hano urabona mfise 15, now I get 24 coins. I follow another one,
Yes, I follow, and I back to the dashboard. I get other 5 coins. Follow. Yeah, we keep following till we get almost 50 coins. Okay. Urabona ko ngeze kuri 22 ndasubira following kandi mpaka nkwije. Okay guys, twebwe urabona ubu tugize ama coins 42. Wewe ufite umwanya uraza kugira unakwize, reka nemba ndabibereke hatuma utaza kuvuga ngo ntimwari mwabibonye neza. Shaka ndabibereke tujane ijambo kulindi. Ubugene ndabereke ndabibutse aba followers mfise aba followers 2 ndabibasubiriyemo mfise aba followers 2 kandi murabona ko na followings nagerageje gufollowing abantu 13 ariko ntaco vyigeze bitanga ntibigeze following back. So the reason why I'm going to show you this application that you can use to give yourself followers in an easy way. Turaje ngaha rero ndabereke ingene tuza kuronka aba followers. Cha tuduga ngaha hejuru aha hejuru murabona handitse booster cyo tukafyonda ko aka kaboro. Hano murabona hari ikintu batubwiye ngo do you need to exchange your 42 coins into followers. Urashaka guhindura aya macoin 42 ufise ahinduke aba followers. Ndibaza murumva ico bisigura. Hano cyo tugira exchange, twebwe tugomba tubahindure. Murabona ni 10 pending. Murabona ngaha biri pending, nta mufollower numwe ndaro. Umufollower wa mbere urabona ndamurose, abafollower 4, abafollower bangahe. Yes guys, katurindire biravana na connection ufise. Ndabibereke biravana na connection ufise. Yes, 3 pending. Murabona neza ko hariho 3 bari pending. Turarindira connection ko ufise yihuta biranyaruka. Reka dusubire kuri TikTok rero turabe. Dusubire muri TikTok turabe aba followers ngezeko. Guys, ndiyaza muravyiboneye. Murabona yuko nyine tuvugana ngeze ku followers 7. Mu munota umwe gusa murabona ko ngeze ku followers 7. Reka dusubireyo muri no application naba bari pending baze. Ni kibazo cha connection, Yes, ni kibazo cha connection. Murabona ngaha ndashaka kuronda yandi ma coins, mfise ama coins 2. Ndashaka kuza ngaha kandi nka followinga, nkacangira follow nkagira retour nyene uku, nkagira retour. Yes, kugira ngo ndonke ayandi ma coins. Connection iri kugenda 4. Murabona ko ndose andi ma coins. Ndashaka gufollowinga n'uwundi we biravana na connection ufise guys. Murabona ko TikTok yanje ivuye kwa kandi abareyere ndabibutse yuko bari abareyere. Yes, aba followers 7 mvuye kuri 2. Okay, ufise umwanya urashaka kubikora. Urabona ubunyene babaye 8, bamwe bari pending bose hano bariko baraza barabaye 8. Aha byose connection yaba nyinshi yaza kugwira. Biraza kugwira hamwe ku buryo bwo kuza gusanga hansigaye mfise aba followers 10,000 bivanye n'umwanya mfise wo kuguma ndabigira. Wana wifitiye ufashe nk'umunsi wose wo kubigira bashaka kurana nk'aba followers 2,000. Yes, nico cyo bwenge rena nabateguriye. Ukiza kuryohera ntaze kwibagira gukora subscribe to this channel. Niyo channel yonyene ishobora kuguha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone. Ni New Life Studio bwenge nyene. Urashaka kudufollowinga, dufise channel ya WhatsApp. Baza kuraba muri description ya video ya YouTube. Muri description winjemo uza kubona ahantu handitse channel ya WhatsApp. Ibiganiro byose twagiye ducisha kuri no channel ubisangayo ama link yacu. Thank you for watching this interesting video. Remember to share my video, make it